Ndabaramukije bakunzi bacu kaze mu biganiro twabatorokanyije kuri mikro muri kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Uyu munsi twabateguriye amakuru avugwa ku bibazo by'inzara Siria iriko iracamwo biturutse ku ruzi ruva muri Turikiya gwerekeza muri Siria. Turaza kugaruka no ku nkuru y'ugo ruzi, inkomoko yago, ndetse tubabwire nuko abenegihugu bo muri Siria babayeho ubu kubera ko uruzi rwagabanutse. Urwo ruzi nago rukaba rwitwa Euphrate, uruzi ruvugwa cyane mu bigabane byinshi byo muri Bibiliya. Ewe itwi cy'ugwaruka ntawe utokumviriza. Ndongeye kubaha ikaze bakunzi b'ibiganiro by'ijwi ry'ugwaruka. Rumwe mu nzuzi zitemba ziva muri Eden twifashishije Bibiliya mu gitabo c'itanguriro igice ca 2 ku murongo wa 14 haravuga ati uruzi rwa gatatu rwitwa Hedekeri nigo ruca hino y'igihugu citwa Ashuri. Uruzi rwa kane rwitwa Euphrate. Abanditsi ba Bibiliya babona ko Euphrate ari uruzi rudasanzwe, bagwita uruzi runini. Mu gitabo ca Yosuwa igice ca 1 ku murongo wa 4 havuga ngo uhereye mu bugaragwa no kuri uriya musozi Lebanoni ugashitsa ku ruzi runini arigo Euphrate, ugahitana igihugu cyose c'Abaheti ukageza ku kiyaga kinini gihera iburasirazuba, nigo ruzoba urugabano rwanyu. Mu gitabo ca 2 ca Samweli igice ca 10 ku murongo wa 16 havuga ngo maze Hadadezeri atuma no kuba Siria bo hakurya y'uruzi Euphrate. Ivyo bice byose dusomye byo muri Bibiliya birerekana ko urwo ruzi Euphrate ko ruvugwa muri Bibiliya kandi n'ubu rukaba ruriho, arigo gugo ruriko ruravugwa, ruriko rurakama muri kino gihe. Twokwibaza ibi bikurikira: kubera iki uru ruzi ruvugwa runini cyane rwabayeho kuva kuri Adamu na Eva ruriko rurakama? Mbega Edeni yoyo yoba iherereye hehe ko twumva urwo ruzi rwavomera jardin ya Edeni? Mbe ubu urwo ruzi rufitiye bande akamaro? Abarukoresha bamaze guhomba ibingana gute? Kaze mu makuru yacu. Igihe c'inkomezi zabo zikomeye, Dawidi na Salomo baguye inkomezi zabo mu majyaruguru y'uburasirazuba kugeza kuri Euphrate. Igitabo ca 2 ca Samweli igice 8 ku murongo wa 3 kugeza kuri 6 uhasomye urabona ko ico gice cerekana inkomezi za Dawidi, umupaka ukabije uhabwa ubwami bwa Antiochus. Kandi mu kinyejana ca mbere uru ruzi gwerekana imipaka y'uburasirazuba. Ibyo nabyo tukabibona mu byahishuwe Yohana igice c'9 ku murongo wa 14. Yeremiya nawe nyene yaravuze kuri Euphrate kubijanye n'intambara ya Karekemu. Mbega jardin ya Edeni yoba iherereye hehe? Professor David Long, umuhinga mu kuvumbura w'icyamamare mu Bwongereza, nyuma y'imyaka myinshi y'ubushakashatsi, ubuvumbuzi n'ubushakashatsi yakoze, yavuze ko Edeni yari mu kiyaya kiri hafi ya Tabriz y'ubu mu majyaruguru ya Irani, mu kiyaya kinini kiri mu burengerazuba bw'ikiyaga ca Imirima. Igice kimwe ca Bibiliya kivuga aho jardin ya Edeni iherereye ni Itanguriro igice ca 2 ku murongo wa 10 gusa ku 14. Havuga ngo uruzi rwavuye muri Edeni ruvomera jardin kandi ruva aho rugabuyemwo imice 4. Izina rya mbere ni Pishoni, rikikije igihugu cyose ca Havila ahari zahabu. Izina ry'umugezi wa kabiri ni Gihoni citwa Kushi. Izina rya gatatu ni Tigiri ritemba iburasirazuba bwa Ashuri. Uruzi rwa kane ni Euphrate
indangamuntu nyayo ya Pishoni na Gihoni ntiramenyekana, ariko Tigiri na Euphrate birazwi. Nimba by'ukuri Tigiri na Euphrate ari inzuzi zimwe tuzi uyu munsi zavomera Jardin ya Edeni ahantu runaka mu burasirazuba bwo hagati ahari Iraki, ntabwo by'ukuri ari ugushikuza ko kariya karere kahoze ari akarere keza cyane ku isi. Nimba nk'uko abahinga benshi bemeza ko inzahabu nziza, peteroli n'ibindi biva muri Iran, birumvikana ko iyi Jardin ya Edeni ko ari Iran y'ubu. Aha twabamenyesha ko atari ukuri kuzuye, ahubwo abashakashatsi bagerageje kugereranya ahahoze Edeni bisunze inkomoko y'ubwo ruzi Euphrate. Mu binyejana byahise, Jardin ya Edeni byagiye bikorerwa ubushakashatsi butararangira ahantu henshi hasabwa, ariko ntidushobora kubimenya neza. Ushobora kwibaza byagendekeye gute Jardin ya Edeni? Bibiliya ntibivuga. Birashoboka ko yoba yahitanywe n'umwuzure. Kubera iki uru ruzi Euphrate ruriko rurakama? Urwo ruzi nk'uko twabisiguye rwava muri Jardin Edeni niko rwavomera Jardin ya Edeni rukaba rwitwa Euphrate. Ni inzuzi nke zagize uruhara runini mu mateka nka Euphrate. Ni n'umugezi w'ingenzi muri Aziya y'imbere hafi ibirometero 2600, kandi nigo hamwe n'urundi rwa Babuloni na Ashuri. Amazi yago yagumishije n'ingomero mu gihe cy'umwuzure akerekeza mu miyoboro idaharurika. Yabivye uburumbuke mu kiyaya kinini ca Alluvium kigera mu majyaruguru y'uburasirazuba. Kuva mu kigobe c'Ubuperesi, Babulone yubatswe ku nkombe zayo. Euphrate ifise amasoko abiri, imwe muri Antitaurus Euphrate y'uburengerazuba, iyindi muri Massif ya Ararate iburasirazuba bwa Euphrate. Yavuzwe mu nzuzi nini. Kuva mu mwaka utangura, Turikiya yagabanije cyane amazi ava muri Euphrate yerekeza muri Siria. Amafoto yerekana igabanuka ry'amazi riteye ubwoba. Kuva kuwa 27/0 umwaka 2021, Turikiya yakomeje kugabanya uruzi rwa Euphrate rutemba ruja muri Siria. Mu masezerano ari hagati ya Turikiya, Siria na Iraq, leta ya Turikiya yategerezwa kurekura amazi ya metero kibe 500 ku isegonda, ariko umuvuduko w'uyu munsi ni metero kibe 200 ku musegonda ugereranyije. Amafoto yafashwe mu mwaka w'2019 no mu 2021 akikije urugomero rwa Rojava Tishrin, ndetse n'amashusho ya satelite yafashwe n'ikigo cy'ibihugu bya Buraya gishinzwe icogajuru mu kwezi guheze, yerekana urugero rwo kugabanuka urwego rwa Euphrate, uruzi runini rwa Siria. Hiyongereyeho ikibazo c'ibihano byafashwe by'ubutunzi byafatiwe Siria y'amajyaruguru n'uburasirazuba. Igabanuka ry'amazi ya Euphrate rigira ingaruka zikomeye ku musaruro n'ubuzima bwa buri munsi mu karere, nk'uko ibigo by'uburimyi byo muri ako karere bibitangaza. Hafi hegitari 900 z'ubutaka bw'uburimyi harimwo imizabibu myinshi, imirima y'ingano bivomerwa n'uruzi rwa Euphrate kugira ngo ruvomere iyo mirima. Kuva mu mpeshi mu mwaka wa 2020, hegitari 400 z'imirima yarabuze amazi. Ibisagara amajana bifise ikibazo cigabanuka ry'ibikorwa by'uburimyi mu rwego rw'amapfa bitewe nuko amazi menshi adafise imvura. Igabanuka ry'imigezi ya Euphrate na leta ya Turikiya bituma abanyagihugu ba Siria bakwa amazi yo kunywa, ifungurwa n'umuyaga nkuba, bigahungabanya ubuzima bw'abantu bagera muri za miliyoni.
bakunzi mwariko muradukurikirana turabashimiye twizigira ko ibiganiro tubashikiriza bibashika ku nyota mufise ico mutubaza canke inkuru mwifuza ko tubatohoreza urashobora kwandika muri commentaire mwari kumwe na Irankunda Ado Desire naho ubutaha. Ewe ijwi ry'ugwaruka ntawe utokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya Fleuve Euphrate ijwi ry'ugwaruka FM.